munsi nagomba twige ku ndoto. Mbega indoto ni iki? Ibi bintu birakunda kugora abantu benshi. Umubajije uti mbega indoto yawe ikomeye ni yahe? Indoto yawe nini ni yahe? Akabura icyo akubwira kubera iki? Umengo ntabitahura. Abo bikunda gushikira kenshi usanga ari abakobwa canke abagore. Mvuze kenshi ntibisigura yuko n'abagabo batariho bataba barabibona neza. Voilà. Indoto rero ni ikintu gihambaye. Umuntu wese yategerezwa kuba afise indoto. Harabiyumvira bati mbega basha indoto ni iki? Ni vya bintu turota turyamye canke oya sibijya wampaye inka. Reka dutange indangura kintu y'indoto twishimikije ijambo ryavuzwe na Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yaravuze ati indoto sibijya ubona usinziriye. Atahubwo indoto nivyo bintu bituma udatora agatiro. Ivyo bintu bikubuza gusinzira. Ivyo vyiyumviro biguma biza bikakubuza itiro. Ukumva biguma bigongana. Voilà, ukaguma wiyumvira aho gusinzira. Izo nizo ndoto. Indoto nico kintu kinini wifuza kuba muri kazoza. Kumbure wifuza kuba umugwiza tunga akomeye. Iyo ni indoto. Wifuza kuba umupastori akomeye. Iyo ni indoto. Wifuza kuba umupatiri akomeye. Iyo ni indoto. Wifuza kuba umurimyi mworozi akomeye. Iyo ni indoto. Wifuza kuba umudokiteri yitaha abantu, umudokiteri akomeye. Iyo ni indoto. Wifuza kuba umukuru w'igihugu akomeye, akura abantu mu buja, akura abantu mu bukene. Voilà. Iyo ni indoto ihambaye. Ugomba kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ugomba kuba la première dame. Iyo ni indoto. Indoto ni nyinshi cyane. Kenshi rero iyo ufise indoto nini ni gake kabaho abantu bashobora kugutahura. Mbega iyo ufise indoto urashobora kwishikako none? Munsi sinzi umuntu ngoma mbarira. Uri munsi sinzi umuntu ngoma nespire. Hari abantu binyegeza bagasubira bakinyegeza. Uno munsi ntihabura abo mvundurura. Tugomba twiga inkuru ya Sofia. Ba Sofia aho muri hose ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe. Asha muri domisi ari umuntu akicita umwana wiwe Sofia. Bo navyo nzi. N'amazina ya kera ariko yakoze umuti. Sofia yari umwigeme yakuriye ahantu mu gasagara ka kure. Usanga hari ibwake hariya. Sofia ngo yakuze abona politike ari ibintu vy'abagabo. Ariko gwico gihe akiri umwana yarakunda cyane umutambukanye cyangwa umugore w'umukuru w'igihugu. Ngo ntiyamukunda kubera yambara akabegwa, ngo ntiyamukunda kubera ashaza, ahubwo ngo yamukunda kubera ukwitaho abanyagihugu, ukuntu yitwararika ibijanye n'amagara yabo, ukuntu yitwararika ibijanye n'indero, ukuntu yatera intege abandi bakenyezi, ukuntu yatera intege abakobwa bakiri bato. Ivyo rero Sofia ariko arabiraba bikamunezera cane. Mu gihe abandi bakobwa bari bafise indoto zo kuba abadogiteri, zo kuba abigisha, zo kuba abadandaza, Sofia wewe ngo yibwira mu mutima ati nanje umunsi umwe ndifuza kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Abagenzi ngo baramutwenze, eka no mu muryango ntibabitahura. Bavuga bati ahubwo wewe uri umusazi. Bati kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu sakazi utwara seve ugiye kurondera. Bati rero byumvikana ingene wowe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Sofia wewe ngo ntiyabona ukuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gusa, ahubwo ngo yabona ko barakaryo keza
ku guhindura ubuzima bw'abandi bantu. Nuko rero naho bamutwenze bakamwankira ivyiyumviro vyiwe, wewe vyamugumyemwo. Sophia agiye kw'ishure aca afata ingingo yo kwigana umwete mwinshi, akaza araseruka imbere y'abandi avuga mu bikorwa bitandukanye vy'ishure. Atangura kuba umukorerabushake mu mashirahamwe y'abakenyezi. Atangura kwitanga, yitangira abakobwa bagenzi we badafise uburyo bwo gushobora kwiga kugira ngo nabo bashobore kwiga. Atangura gufasha n'abapfakazi bigora gushobora gutunga imiryango yabo. Muri uko kwitangira abandi adahengeshanya, abantu batanguye kumubonamwo igicapo c'uburongozi. Agiye kuri kaminuza aca yiga ibijanye na politike n'iterambere ry'abanyagihugu. Hakwiyumvira ibijanye n'umugabo yohava mushitsa ku ndoto ziwe, we ahubwo aca yibwira ati ntegerezwa gukora ibikorwa binyegereza ku ndoto zanje. Niko gutanguza isekeza ryo gufasha abakenyezi bantaho nikora mu bice bitandukanye by'igihugu badashobora kuronka uburyo bwo kwivuza. Aka karakigoro kadasanzwe. Abanyapolitike batangura kubona ibikorwa vyiwe. Umunsi umwe Sophia aja muri konferanse canke mu gikorane canke mu nama y'ibijanye n'ivy'uburongozi. Niho yahurirana n'umusore yitwa Kofi. Umusore yari afise umwete udasanzwe, yari afise indoto zo kuba umunyapolitike, yari afise vision, yari afise iyerekwa ryo guhindura igihugu kikaba igihugu ciza, igihugu c'akaroruhore. Niho guca batangura kugira deba, baganira kuri ibi na biriya kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu. Bamara umwanya muremure bavugana ibintu vy'ubwenge. Guhera uwo munsi batangura kuba abagenzi, eka ubwo bugenzi bwabo buvamwo urukundo. Niko guca bashinga umuryango. Kofi rero yari afise indoto y'ukuba umukuru w'igihugu. Abwira Sophia ati rero singomba yuko uba umugore wanje gusa, ahubwo ngomba yuko umfasha uru rugamba kugira ngo nshobore gutsinda amatora. Sophia nawe ati ukubise uwagomba kurira, nzogushigikira mutware wanje. Nuko mu kwitegurira amatora Sophia ntiyamushigikiye gusa, ahubwo yabaye umuhanuzi akomeye, yabaye umustrateje akomeye. Umustrateje nujya muntu akwereka iminyuro ati gira uku, hindura ugira aka kantu kunuku nuku. Voilà. Abantu bavyitegereje bamubonamwo ubutwari budasanzwe. Ivyo rero ntivyijanye Kofi nguwo abaratsinze amatora. Erega Sophia ya ndoto yiwe ibaye impamo, abaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ntabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gusa, ahubwo agiye gukora ya mission yiwe, agiye gushitsa ya ndoto yiwe, agiye gukora bwa butumwa bwiwe bwo guhindura ubuzima bw'abandi bantu. Niko guca atangura gukora ca gikorwa ciwe rero neza. Atangura kugira amaprograme yukubahiriza agateka k'umukenyezi. Atangura kwitaho amagara y'abantaho nikora. Atangura gufasha abanyamitahe bato bato. Akora ibitari bike. Ntiyabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gusa, ahubwo yabaye inguvu z'impinduka. Umunsi umwe umumenyesha makuru niho yamubaza ati wowe warigeze kugira indoto y'ukuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu? Sophia aritwengera aramwishura ati sinarose kuba
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gusa, ahubwo nagize indoto yo kubona ibintu bihinduka, kandi ndabona yuko indoto yanje yabaye impamo. Nuko we none uriko urakurikirana iki cigwa ufise indoto iyahe? Ni iyahe ndoto ikomeye? Hariho abandi bavuga ngo ni iyahe ndoto y'ibisazi ufise muri wewe, wipfuza kubiki? Twese rero turafise indoto, ariko kugira indoto ni kimwe, kuyiharanira naho ni kindi. Narimbajije nti ufise indoto iyahe? Okay, ubu kumbure urumvise kuyifise. None iyo ndoto ufise, iyo ndoto nini muri wewe, uriko urayiharanira gute? Ico ni ikibazo gikomeye. Sofia mwumvise ibikorwa bitandukanye yagiye akora vyamwegereza indoto yiwe. Ushobora kuba nawe uri umukobwa ukaba ufise indoto yo kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Kumbura urabona ingene abegwa, urabona ingene afata ingendo, urabona ivyo akora, urabona icubahiro bamuha, nawe wifuza kuba nkawe. Ego ni vyiza cane. Voilà, iyo ni intambwe ya mbere. Sofia nawe nyene ivyo yarabibona, nivyo vyatanguye kuza biramuryohera, ariko wewe ntiyabona cane ivyo vy'ivyubahiro, ivyo vyo kwambara neza. Voilà, yabona ibikorwa bikomeye yoshobora gukora ari mw'ico kibanza. Arya umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari umuntu yitaho ubuzima bw'abanyagihugu, ari umuntu akunda abanyagihugu, yohindura vyinshi mu gihugu, yohindura ubuzima bw'abanyagihugu benshi. Umuntu umwe niwe yavuze iki kintu, kandi ni ikintu gihambaye cyane, cavuye kiba nk'umugani. Mu gifaransa yavuze ati ce que femme veut Dieu le veut. Ati c'umugore agomba n'Imana basha ntigihakana, iragitera kw'igikumu. Mu yandi majambo yagombye kwerekana ubushobozi canke uruhara bw'umugore mu mpinduka y'ubuzima bw'abandi. Camwiyumvira rero ububasha umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abafise. Abandi nabo baravuga bati derrière un grand homme il y a toujours une femme. Inyuma y'umugabo wese akomeye ngaha kw'isi hama hariho umugore abifisemwo uruhara. Ukabona ibintu biriko biragenda neza mu gihugu kanaka, ukabona umukuru w'igihugu ariko aravyifatamwo neza. Uruhara rw'umugore, uruhara rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ni karahara mu ruganda ntibacura. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe muhanuzi wa mbere w'umukuru w'igihugu. Abandi bahanuzi baza ari uko umutambukanyi wiwe yamuhanuye. Voilà, bihera ku gitanda barahanurana bifusa agashuka. Ivyo rero abantu ntavyo baba babona, ariko ngaho habera ibintu vyinshi cane. Rero mu gihe uwo mugore yipfuriza neza igihugu, akunda abanyagihugu, mu gihe agomba iterambere, voilà, ubona umukuru w'igihugu akora ibintu birama, akora ibintu vyiza, akora ibintu biri ku murongo. Ariko mu gihe uwo mugore ari umunyamahane, mu gihe uwo mugore ari gikashi, mu gihe uwo mugore atakindi yiyumvira atari inyungu ziwe, aho muca mwumva yuko atakindi kintu ahanura umugabo wiwe. Bari mwishuka bariko baraganira, nta kindi baganira atari ico. Izo nizo mpanuro amuha, ivyo nivyo umugabo wiwe akorerako. Inkurikizi z'ivyo rero nuko vyose usanga vyaparanganye. Sinzi uko bimeze aho uri, ariko umenye yuko umutegetsi nk'uyu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu,
afise uruhara runini mu buzima bw'igihugu. Uruhara rwiwe womengo ntiruboneka cane ariko rurakomeye. Niwe muhanuzi wa mbere w'umukuru w'igihugu. Nk'uko rero twabibonye kuri Sofiya, umuntu nk'uyo aja mu kibanza nk'ico umurabira no muri kahise kiwe. Mbega yakuze gute? Abantu bamubona gute mu kibano? Aho yize byagenze gute? Aho yakoreye byagenze gute? Mbega yoba yari afise intahe nziza abantu boba baramutera amashugwe? Ibintu nk'ibi rero nivyo bigaruka no mu gihe ari mw'ico kibanza. Mu gihe yari umubegito akiri inkumi, mu gihe yari umunyenzigo, mu gihe yigungirako, mu gihe byose yavyikumirako, naho azoba ari mw'ico kibanza c'ubuhanuzi bw'umukuru w'igihugu wa mbere, azoguma akora ivyo nyene. Mu gihe yari umuntu mwiza, naho nyene ntazohindura, azoguma ari umuntu mwiza. Nuko rero ufise indoti yahe? Ugomba kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Voilà, murumva yuko ntiworaba ivyubahiro gusa, ntiworaba ingene babegwa gusa, ahubwo woshira umutima cane ku kuntu wohindura ubuzima bw'abanyagihugu. Ivyo navyo ntiwoja kubikora uhashitse. Ivyo dutangura kubibonera mu buzima bwawe bwa misi yose. Uriko urakora iki kugira ngo uhindure ubuzima bw'abandi banyagihugu? Naho wowe udafise uburyo bwinshi, basi woreka kubaha amahera mugabo ugatanga impanuro. Hari impanuro utanga? Abantu bakuzi kwiki? Ushoboye gufasha iki abantu? Ivyo bintu ushoboye gukora nivyo bizoguhuza na wa wundi nawe yifuza kuba umukuru w'igihugu, hanyuma bice binywagana, mwese muce musanga mwashitse ku ndoto zanyu. Indoto ibe impamo. Iki cigwa gishobora kutabafasha mwese, ariko ndizeye yuko hatabura umuntu gifasha. Umwana wawe niyaba afise indoto ikomeye yukuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, yukuba umukuru w'igihugu, yukuba umudokiteri, yukuba iki canke kiriya, ntumuzibagize umubwira ngo ivyo bintu ntibishoboka. Oya, ahubwo mwankuraje cane cane, umubwira yuko atovyiyumvira gusa, ahubwo umutera intege mu kubiharanira. Voilà, ucumuha kino cigwa, ndazi yuko kizohindura ubuzima bwiwe, hanyuma umunsi umwe abone indoto yiwe yabaye impamo. Turifuza yuko umuntu wese, Murundikazi wese, Murundi wese afise imbono canke indoto ikomeye, turifuza yuko umunsi umwe yoyibona yabaye impamo. Imana nibahezagire mwese. Reka twibanarize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ariko kandi ntimwibagire kugira subscribe canke sabone, mufyonde kuri jeme eka no kuri kagakengeri ngo voilà. Umunsi mwiza mwese.